Muri urwo rukino Patrick Sangwa amenyesha ko yashaka kuraba uko abakinyi basanzwe bakina mu Burundi bifashe. Inyuma y'urukino yabwiye amenyesha amakuru ko ivyavuye mu rukino vyamushimishije ku ruhande rw'abakinyi bakina mu Burundi, ariko bikaba bitamunezereje na gatoya mu bakinyi asanzwe yikora ko babigize umwuga. Mu bakinyi basanzwe bakina mu Burundi arashima ukwitanga kwabo, akabona ko mu mugambi wiwe wo gutegura igikombe ca Afrika kizobera muri kano karere harimwo abakinyi bakina ihiganwa ry'u Burundi bashobora kuzomufasha. Sangwa Patrick amenyesha ariko ko ababigize umwuga bategerezwa kwitanga kurusha, bakitwara nk'abasirikare bagwanira igihugu. Ugiye kuraba umukinyi ni wovuga yuko mu rukino rumwe gusa ucuvuga uti uyu mukinyi arabishoboye. Eka ariho abandi ingene nje kubera nari nuzenya umuntu yakoze imyaka minshi mu bakinyi bakire bato, ariyo amakalite ndaba ugambere acanyereka yuko uyu mukinyi yoshobora gushika kure. Novuga yuko example yiyi match niyo match ya mbere mbonye ya nuzenya ya Karim ava muri Mozambique. Ariyo ikintu uya muhungu afite, nabonye ko afite kalite izotuma yuko mu mugiserukira gihugu afite nuzenya ikibanza niya bandanya ukora ingena akora. Kubakinyi bo nga nzoraba match nzoyisubiramo kabiri gatatu kane, ninabona yuko ari abakinyi batatu bane batano babishobora, na kintu kizombuza kugira ngo mfate abakinyi bo muri Primus League, kubera uti mfite abakinyi bavanuzenya iburaya bari très professionnel bashise nga atakwitanga bafite sikintu jengeneye. Urwo rukino rwahuje abakinyi bakina mu Burundi n'abakina hanze y'u Burundi niko gonyene ruzoba muri kuno kwezi kwa 11, kuko Urundi rwari guhuza Burundi na Zambia rutabaye rukiba kuko Zambia ititabiriye urwo rukino. Ivyababaje cyane ishiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi gushikaho mbere gitwarira ico gihugu kuko kitubahirije amasezerano bagiranye. Muri basketball naho imigwi y'u Burundi yahora mu nkino z'akarere ka gatanu nta numwe washoboye gushika mu bibanza bitatu vya mbere bitanga uburenganzira bwo gukina inkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo. Umugwi wagerageje ni Rezipo yabaye iya kane muri izo nkino. Muri handball naho kundwi ya mbere yihiganwa ry'uno mwaka Muzinga yatsinze Friends ku bitsinda 36 kuri 26, SOS itsinda Rwibaga ibitsinda 35 kuri 17, Intwari yatsinze Golden 39 kuri 29, nayo Etoile du Nil itsinda Brothers ibitsinda 39 kuri 29.